iyo mbonye par exemple ariko arakora ibintu bidahuye nuko ngomba canke bidashemeye n'ukuntu ndumva mfuje nkumva ico muntiza omwe basi ndamukubita ikofa bivemo hama rero iyo ni positivement hari nigera mfuha ku muntu nawe umuntu agize gira nakirenze kukubwira obrigado lo untetesha nk'ikinege sindagiza hanyerera nakirenze kukubwira obrigado lo warakoze mwami obrigado lo obrigado nivyo byongeyeho nzoguha uzokuvugira mu kibanza waho udashoboye kuvuga yacimuha aho canke se Aaron iramuherekeza Gideon nayo mubwira ngo genda uko inkomezi zawe zingana no kuvuga kumara ntibishaka excuse nimwe kubera je mvuze ngo mana ngurumva ngo sinifa na sinakunda ko yacibwira ati naka nawe ari yacikwa karero kuburyo uvuga ati ndayamanitse mana mbabarira isho nawe harayibaza kari karite canke defu usanga ibi wari mahwi amahirwe nagitse nekuba barankoze mahwi shaba mahwi Hello people, hello guys, muraho murameze neza. Ako bitameze neza mukomeze mwihangane. Imana iri kumwe namwe, nta n'umunsi n'umwe Imana idonerwa no gukemura ibibazo byanyu. Musanzwe mumenyereye Anitwarizi Destiny Panye Tantwari aho sinauzwa wihenze. So guys, uno munsi rero nundi umunsi udasanzwe nandi mahigwe nindi misha tonye kugirirwa turi kumwe na Noella Nishimwe musanzwe mumenyereye n'umuririmbyi mwiza cyane wa gospel kuri kirigano cyose uraza kumenya byinshi kuri we afite indirimbo nshasha agomba gusohora iryo nibanga nangwe kumena mbere yuko dutangura ikiganiro. So guys reka rero ndamwakire hama ndamwibarize nkuko ndasanzwe ndabikora. Noella Karame ndakora mukije nanje ndakora mukije cyane karibu kuri Senga Media TV. Murakoze gira akantu mbwira abakunzi ba Senga Media TV harimo no kubaramutsa. Okay, bakunzi basenga Media TV ndabaramukije cyane amahoro y'Imana ganze imitima yanyu aba mama yambi na bizu yo ngaha kubera ko abagabo nabo n'abakobwa aba papa namwe ndabubaha cyane shalom shalom nabo nyene yambi na bizu oya kirazira guha bizu umugabo atari wawe basa abasore nabo abasore oya dance kubera iki none basa oya impamvu n'abasore nase urati nk'ubu ugasanga umusore yifitiye umukunzi wiwe uramuramukije mu ngo bizu afise umukunzi apfuha nka jewe baraje bari ku hajya urumwe mu bantu bapfuha cyane sana bivuze ngo ukunda cyane kubera ko nta muntu yopfuha cyane adakunda cyane nje ndapfuha nkapfuhira n'umuntu ntakunda usibye ko nyine ndabuze nyine ijambo ryiza no bivugamo kubera byose nanka muri make ndakunda tu abantu bose ndabakunda ariko basi ndapfuhira umuntu tutari proche nkamufuhira kugira rero ndumufuhira biba byagenze gutega none iyo mbonye par exemple ariko arakora ibintu bidahuye nuko ngomba canke bidashemeye n'ukuntu ndumva mfuje nkumva ico muntiza omwe basi ndamukubita ikofa bivemo hama rero iyo ni positivement hari nigera mfuha ku muntu nawe umuntu agize Yesu arabakunda gose ugomba kumvugisha abakozi oya Noella uraberewe sana ku mutwe wambaye neza pe urakoze cyane abantu ndabereka ingene wambaye oya ntuzarisha oya si gusarisha ariko kubera uraberewe Noella ducishirize ko rero afite indirimbo yawe nakunze cyane n'abantu nabibonye barayikunze ndizeye ko ariyo ndirimbo imaze gukunda mu ndirimbo zose itwa Obrigado warakoze turirimbire gato Obrigado nane uvuze sorry gato uvuze imaze gukundwa nawe bisigura kwikunda niyo mpamvu sinzi nimba ubyibukana jenga naje ndayiririmba none ntangure ndirimbire nanje ndyohego ndakunda abantu nabigusabye ariko nakurimbiye nakurimbiye imbere yuko dukora ikiganiro urankwefye okay ndakuririmbira inyuma y'ikiganiro iki kiganiro gasici wanye n'ikiganiro ciwawe oh la la oya ega ndyohewe n'abakunzi banje n'abakunzi basenga Media bari kuryoherwa rero niyo mpamvu iyo nari gutangwa nkaja muri mode okay muri mode umenga batangura
unetesha nk'ikinege Hallelujah. nsindagiza nyerera gira Nakirenze kukubwira obrigado Lord, unetesha nk'ikinege sindagiza nyerera. Nakirenze kukubwira obrigado Lord, obrigado Lord, warakoze mwami, obrigado Lord. Obrigado Lord. none abantu bangahe bamaze kubwira kuririmba neza Bon, sindabaharura barimo ariko usibye ko je ntakunda uko ndirimba, what sinkunda uko ndirimba, ntukunda sinifana muri make. Mm. Eh, kubera iki rubandanya ukabikora kandi utifana kubera abandi baryoherwa kandi ntabyikorera nkorera abandi, Mm. niyo mpamvu nca ndabibandanya. Ako Kandi kantu- wantumye Mm. ndakunda ijambo Imana yabwiye Mose Mm. canke se Moses Mm. igihe yagomba kumutuma gutabara ubwoko bwiwe muri Egypte, muri Egiputa. Mm. Mose yarazana ivyitwazo byinshi, ama excuse mu bantu bazi ko ama excuse atigera abura, Yego. sinzi kuvuga kubera yarabegeya. Kubegeya ni Mm. kugigimiza. Okay. Ego, yarabegeye arabwira Imana, Mana je sinobishobora, sinzi kuvuga, ndagigimiza. Imana yamubwira ati genda nzobana nawe. Mm. Ati nivyo byongeyeho nzoguha uzokuvugira mu kibanza waho udashoboye kuvuga. Yacimuha aho canke se Aroni iramuherekeza. Gideon nawe mubwira ngo genda uko inkomezi zawe zingana. No kuvuga kumara ntibishaka excuse nimwe. Kubera je mvuze ngo Mana ngurumva ngo sinifana sinakunda ko yacibwira ati naka nawe ari yacikwa kabero kuburyo uvuga ati ndayamanitse Mana mbabarira. Ego. Nuko uri umwe mu bantu batifana ubundi tumenyere abandi bantu bifara bikunda trop ariko wewe ntago wifana. Ninde muntu ucufana ngaha mu gihugu c'u Burundi? Urazi impamvu ntifana? Nifanye byo babipfuye. Buri gihe cyose uzomenya yuko ushoboye, uzomenya ko unaniwe. Ugutangura kunanirwa kwawe no gutangura kubona ko ushoboye. Ariko igihe cyose umuntu azi neza n'umuntu azi ko atakintu na kimwe azi. Aho ubuzi mu gihe abantu babona bakwa pressinga bakubwira ati wow felicitation urashoboye iki kintu, uzoce bugufa avuga ati kwari aje jewe ça lui si rien ntaco ndi ntawe. Rero babikunze kandi wari ubibazaniye biraryoshe. Rero we naho utobikunda itsuke naco bitwaye kazima bo babizaniye baba babikunze. Niko kuvuga nko ngaha nk'impuzu je mvuze ngo nzana izo nkunda gose no kurutuva n'abakiriya naron kubera ari gusa partage. Je yo nkunda ashobora gusanga turi wewe ukunda no mpamvu tuzana byose amwese akitorera. Okay. Noera inyuma yo kuba utikunda ndakeneye kumenya umuntu ukunda ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umuririmbyi ufana. Sinavye ko ntikunda. Wavuze ko utikunda ingene uririmba. Je ndikunda ahubwo sinifana. Sindavye nka content. Wavuze ko udakunda ingene ntiwikunda we ingene uririmba. Oya sikutabikunda cyane ariko nyene si we inashatse kubivugamo ni yandi nyene ahubwiye. Ndabikunze gose. Muri make ntiwifana. Oya sinifana kuko nifanye cyane noza kuri Rotruvana ni we burundu. Okay, mbwira rero umuntu ufana ngaha mu gihugu c'u Burundi mu baririmbyi. Bose ndabafana. Urancanze. Je ndakeneye kubera ko ndazi ari umuntu usanga usama indirimbo ziwe muri telefone. Uvuze rero ngo bose ndabafana. Abo tubeshe. Urazi ko je nta indirimbo yiwanje nimwe mfise muri telefone. Umva no canshira yiyane. Bivuze ngo telefone yawe nta ndirimbo zibayo. Urazi impamvu kwa Dondo artiste ndabizi ukuntu bimeze. Indirimbo y'umuntu ndayikunze ndayirabira muri YouTube kuko ni nayitercharge sinzosaba kuja muri YouTube ariko nja muri YouTube kugira ndamushigikire ndemera nkayirabira muri YouTube. Gira rero umuntu wamuraba indirimbo ziwe muri YouTube. Nje nta muntu mvuga ngo namanda indirimbo ikira kumfasha gusa. Iyo ndayiraba urumva sinita no ku muntu yayiririmbye wanashima. Je nita ku ndirimbo message ukuntu nyene iri kiramfasha. Nukuvuga ndumviza indirimbo zitandukanye z'abarundi z'abanyarwanda z'abakenya n'iz'abazungu je ikira kumfasha gusa. Rero bose ndabakunda tu cyane cyane abo dusangiye umurimo. Okay. Noela uri mwe muri ba bantu ashobora gutinya kuboneka nabi ku bantu kubera ko yavuze ukuri canke uri wa muntu ashaka kuboneka neza ku bantu kubera ko yabeshe? Oya. Je nta nakimwe ntinya. Sinshobora gutinya kuboneka nabi ku bantu kubera navuze ukuri. Kuri
ndabizi yuko imisi yose kurababaza ariko kwama ari kwiza iteka ryose kuko kwama gutsinda rero kuri yo guhari ndakuvuga ikinyoma ndi kure turi contre ndanka no mu buzima muri real life sibesha n'abantu bari hanture nanje baranzi iyo ndinze mbesha biba byashikiye Mana mvuge gute nka accident ariko sinigira nteganya kubesha nora nimba utigira ubesha buri muntu wese mwino si cyangwa mu buzima abafise umuntu mu gisata akora nimba ari umuririmbyi nimba ari iki abafise umuntu avuga ati jewe no muntu niwe yatumye ndabikunda niwe muntu mfana drocha ntanga impamvu wowe udafise umuntu mfana kandi nawe usanzwe umuririmbyi kandi nzi ko hari n'abantu batumye nawe ugenda kuririmba akavuga ati nakaririmba neza reka nanje ndirimbe nawe ko nomera nkawe rero sinabwe barahari kandi benshi ndabakunda nakubwiye bivana misali just kuvuga ngo naka ngo ndamufanye ngo naka nawe sindamufana ngo oya je igikorwa ciza cyose je ndagishigikira iyo kija ari ciza nkumva kandi rero ciza mushatse kuvuga iki nimwe twatanguye tuvuga amagu aratandukanye je ndashobora gusohora igikorwa nkavuga ati nagasora indirimbo niyo ya mbere pare contre gasanga ku bantu ni swata ariko kimwe navuga ati uretse ko abaririmbyi bose nizo twege tuba turimba atari zose dukunda turagira izo dukunda nizo nyene tuvuga ati nuko zitanganye rero iyo igikorwa cyose kije nkumva ndagikunze ntegetse kugikunda ntitaye ku muntu hama umuntu nawe nca ndaba imyitware yiwe ukuntu abikora hari umuntu usanga abikora neza vraiment bakavuga ati uyu muntu arakwiye amashurwe yiwe rero bariho benshi kuza kumuvugira kuri kamera ngo naka ngo ndamufana ndagira iki bo ntaco byo mwungura canke je byo nyungura ahubwo ndamufana nkamukunda ico nkora gikurunja ku mavi nkamusenga ati mana mwongera amavuta n'inkomezi abandanye kubikora neza kuko hari abantu usanga ugiye kumubwira yuko umufana usanga umenga umuhaye satani kubera abantu ntidufise capacité zimwe canke ntidufise mwemwe ugasanga aciye agendera kuri ca kindi arashoboye nabwiye ko je ntakunda kubona ko nshoboye ariko ugasanga wewe iyi capacité yanje mfise yo kubona ko ntashoboye wewe ntayafise usanga ndamuhaye shetani that's why byiza igikorwa ndamubwira ati congratulations wabikoze neza hama nkavuga ati Imana komeze mushigikire iyo naho hari tuntu mbona no mutereramwo peut-être ya devieux ndamubwira ati bon byari byiza ariko iyo habamwe aka kantu canke havamwe akavyari kuba byiza kurusha Noella apare kuririmba usanzwe ufite ibintu byinshi bitandukanye ugenda ukora harimo kudandaza harimo ibindi bintu menga byo guteka nk'uko nimba nihenze uranzi imbere ko nkora ikiganiro n'umuntu jewe nkora ikiganiro n'umuntu nzi neza bakubeshe ucumubara bati ambeshe je ndabivuga pe nta muntu je nkora ikiganiro nazi ibintu byiwe ni gute ufadikanya kuririmba kudandaza no gukora biriya bindi biboro byo guteka biroroshe cyane ahubwo ni ikintu utazi nuko biheze vuba no kwiga byaba birimo gusa kwiga byo bimeze iminsi byarahetse kwiga je nanzi ko bitarahera ariko oya kwiga byarahetse nabifatanya rero byose kandi biroroha kubera ikintu cyose gifise umwanya wacu meme la bible le déclare ikintu cyose musi yizuba gifise umwanya wacu yego no kuvuga hari umwanya wo kuba ngaha kudandaza usibye ko hari umuntu yaba hari aha ngaha ntakunda kuba ndahari gose kubera umva naba nafatwe n'ishure nkafatirwa n'ibyo bindi rero ngahaba hari umuntu ahari ariko kuri mama urumva ko ishure ryahagaze ndahari guteka naho duteka sinteka misi yose yego ariko uteka kenshi mpanda kubona wagiye guteka rukuru hajya rero haba habaye nk'abantu batwizeye banyizeye ati ngo dutekere mu rubanza cange numva byose ibintu bifata indwi usanga ari nk'ubanza rufise umunsi umwe uwo munsi uri disponibiliza ukagenda gukora ico kiraka canke ari n'ikindi kintu kuko turatanga na formation yo kwigisha usanga bigaruka ko nabonye umenga muratanga n'amacertificat ego turatanga n'amacertificat ku bantu bifuza gukurikirana izo nyigisho rero biba bifise iminsi yose iyo minsi ncangerageza nk'idisponibiliza byose bikagenda neza cyane Noella ugaragara nk'umukobwa akora cyane abari mu kazi umwanya we munini ku bijyanye n'ubuzima bwawe Noella bipanze gute urazi impamvu nkunda gukora cyane niba nasanze yuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye mushe nawe twize ngo udakora ntakajye rero gukora ni byiza cyane biraryoshe basi ikintu namaze gufata je muri jewe basi byanke nagerageje
kajya akantu ka never give up ndagakunda cyane Yego. ati ntucike intege bandanya rero gukora ndabikunda basi byanke nagerageje kubera abakobwa twebwe abakobwa usanga hari ukuntu turabaresefe turaparisese ukuntu rero sindabikunda bitewe maybe n'ukuntu nakuze naho narerewe naho nakuriye na mindset yanje ukuntu nayisetinze ndakunda rero gukora je vais devenir une femme d'affaires niyo mpamvu ndakunda kuba nyine ndumva nzoshaka kuba umugore akora afite ibintu nyine abarizwamo apana wa wundi arindira bamuherasi Gosheri ngushaka biswi ya 50 francs cyangwa ya 1500 basi yagiye gusuma muri nacyo bamuhaye yakehanije amafaranga ya tungurusumu vraiment ya 5 kacavuga sheri mpamvu nashyizemo tungurusumu navuze 5 birangira bijya bira niyo mpamvu ncavuga ati let me do all my efforts kugira ngo nshobore kugera ico nifashije aho nshitse kugira akameme n'umugabo wanje nzomusahirize mu rugo reka abakobwa dukunda ngabahungu barakunda ngo dukunda ngabahungu bafite amafaranga why not namwe abahungu mutojeye kwa murosa abakobwa bafite amafaranga ikibazo rero ivyo oye nibaza ko byari nko mu myaka 7 5 10 heze no musi nimba biraba neza burya abahungu nabo bakunda abakobwa bafite amafaranga cha wibaza nyene nivyo nayiko ndavuga ati reka rero natwe abakobwa ega n'umuhungu aronse umukobwa afite amafaranga byo muryohera reka rero twese dukore gusa biraryoha iyo musangiye ati iyo muhurira hamwe umugabo yirutse muri utu umugore nawe ari muri utu mugaca muza mugahuriza hagati mwese mutashe murushe mwati byagenze kujeyo nanje biba biryoshe cyane yego umugore nta mugabo n'umwe atomwishyira cha wumva usanga gusa pariko nsari n'abagabo badakunda abagore babako bakora je narumvise abagabo badakunda umva oye wewe icara Tombo ry'Imana rivuga ko tuzojya turusha namwe muvyare murusha icara uvyare nanje nkore uwo mugabo sinibaza yuko mu gihugu cy'u Burundi yo bahari bariho narabumvise gusa rero ikibazo gica kigaruka kuhaba usanga mu rugo ari hatari usanga umugore nta jambo afise baraturubika abagore babo gose icara we ntari nurugo sizi niko ndavyumva I'm not sure ariko ntibitesa tu Okay. Nohera kubijanye n'ubuzima bw'iwawe rero personnellement biba bimeze gute kubera ufite akazi kenshi urakora uraronka umwanya wo kwiyitaho kwitekerezaho nkeneye dore umwanya wo kuryama ndawuro uretse ko abantu benshi barabibaza ko je nta mwanya mfise kumva umwanya ariko iyo umaze kunyegera neza tukaba bami bari proche niho usanga mfise umwanya ndaronka umwanya wo kuryama ndaronka umwanya wo kuja mu anniversaire ndaronka umwanya wo kuja mu masho ndaronka umwanya wo kuja kuri église mu bikorwa vy'Imana ndaronka umwanya wo kuja donc ukuntu meze je ndafise ukuntu planninga indwi igiye gutangura ari nka dimanche ndafata umwanya nkasenga nshima Imana kundwi iheze nkaca mfata nkayereka nigiye gutangura hama nkaca nshiraho na horaire nkavuga ati tel jour bizogenda uko nukuvuga je umbwiye ngo nawe ndakwaga umwanya ugasanga biguma bipfa bafise ukuntu apanze indwi yanje rero uje kwisambura mu ndwi hagati usanga bigoye niyo mpamvu programme y'indwi ndayipanga muri iyi ndwi none ati renzi nzogira uku mardi uku mereketi ndoja mu vyo guteka jeudi ngende kuri église vendredi nje uku rero ndaronka umwanya wo kwicara nkaganiriza Nowera urabona uyu Nowera mubona ndafata n'umwanya wo kuganiriza Nowera wo muri Nowera navuga ati mbega vyogenda gute jewe last ndibona no present okay Nowera wa future ameze gute est-ce que okay now do now to prepare my future Nowera nyene ivyo byose ndabikorera Okay. Nowera abantu benshi niba baba bakubona uko nyene ubundi Nowera yashavuye biba bimeze gute Jesse niga ndakubona ushavuye nabamwono twega je ukuntu meze ndakunda gutwenga cyane meme urabona na photo passport nicyo kintu cyambere cy'amakingora kwifotoza kubera yuko mba ndiko ndatwenga ntibiba byoroshe ariko iyo nshavuye my dear I tell you iyo nshavuye shavura nabi pe uramena ivyo ariko kandi bimara umwanya muto kubera je barambujije kwa muganga barambujije gushavura
barambujije rero iyo nshavuye Mm. reka gutere story hari igihe mba nashavuye nashishwe ntashaka kuvugisha umuntu n'umwe rero ndi kumwe n'abandi nko muhira canke nyene n'ahandi bagaca batera story iryoshe nkumva narifise akantu nari guterera muri iryo story nanje navyimvye naje numva nja nsubira kubabara bushasha sindi butwenge barabizi ko nashavuye sindi buvuge barabizi ko nashavuye kandi ndacashavuye niyumvira rero nkora iki nkaca nyene mbabarira iyo nkihangana ariko niyo mpamvu ko shavura ntabikunda kubera erega biba biriko birantera stress bingabanya iminsi yo kubaho ubundi njamenye bavuga mwawe munezerewe mu mwami iminsi yose iyo bitanse gose je n'ukuri ndashavura ariko kandi ikintu nzi n'ukubabara ishavu n'umubabaro biratandukanye ego iyo mbabaye kuko hariho kubafashe hariho no kuba triste je rero shavuye nibisanzwe mara umwanya mutoya ndi yaranje ico kintu canshavuje nkakigwanya vuba kigahera ariko iyo mbabaye nabaje n'ikintu kiri seriye n'imisi ibiri irashobora guhera ukibabaye wera canke nakumenya rero ni ikihe kintu mu buzima bwawe kimaze kukubabaza cyane gusumba ibindi byose kubura umuntu nakunda urupfu wari wabuze nde icyo kintu kiramba si abagenzi ndabura n'abagenzi je me souviens 2020 narigeze kubura umukobwa w'umugenzi ivyo byose nzovyibagira niho naboneye ko urupfu rukomeye narababaye umukobwa yarambabaje ncasanga yaranyandikiye sindamwishura nza kumwishura ama message kugaruka basi ndakwishure rimwe basi ndakubwire ibintu yari yambaje nza kumwishura inyisha atagihari nyene naranagwaye kwezi kose ni ukuvuga ngo umukobwa w'umugenzi wawe yakwandikiye message ntiwamwishura aca arapfa wagiye kumwishura ariko ubonye ko yapfuye ndamubwira ngo nagaruke basi abone inyishu namuhaye bitagishoboka mbonye ifoto yiwe baranterura mu kuntwara kwa muganga ntanayibonye yaba ari ngorane byari byoroshe narafapase mperuka kubura twarabuze aha muri gospel twarabuze umugenzi wacu Didi Dynamique sinzi ko ari umuzi Dynamique yarambabaje urupfu rero ntabwo rero sasa yarambabaje naca niyumvira ama projet twari twateguye muri gospel nyene ibintu byinshi bitandukanye Dynamique ari umugenzi rero urupfu rwose sinza ndarusporta hari igihe nibaza ko atari ivyo atapfuye iyo ndavye nk'ifoto yiwe hari amavideo turi ku mpanda nkavuga ngira twararikeje ubundi muntu Dynamique ari muhira birangora gusiporta n'abantu baba banyegereye baragerageza kubinyibagiza kenshi kubera ngiye tuba turiko dutera inkuru byaryoshe nyene nkacavuga ati ubure Dynamique yarapfuye cyagerageza kuzana iyindi nkuru kugira tubisimbe baba babizi yuko ngumye ndabitekerezaho umwanya ncangwa rero umubabaro je rangora gusiporta gose kwihangana birananira ariko hamwe n'Imana ncasenga Imana ikanshoboza. Okay. Noera nibaza ndemere kukubaza ku buzima bwawe busanzwe nta kibazo. Ntangora. Okay. Imbere ko ndakubaza ku buzima busanzwe. Yego. Abanza tubwire indirimbo yawe nshasha tuyitege ryari nakubonye uri muri studio. Yego. Tuyitege indirimbo ryari yitwa gute? Indirimbo iryoshe cyane nziza kuko ni true story izina ni wahinduye ibihe. Imana yarahinduye ibihe pe. Rero iyo ndirimbo ryari bizopfana gahunda twebwe abartiste tuyihabwa n'abagiye babikora mu producer aba director urashobora gupanga igikorwa cawe titel juru kizoba kiri ready ugasanga arana n'ubu kigihe ko bitameze neza ibintu by'umuyaga nkuba ama connection ugasanga birabaye intamba rero nzobabwira maybe ariko je ku bwanje nashaka ko iyi September itohera indirimbo yawe itarasohoka nimba atari banga washaka kuduririmbira agaparti gatoyi kari mu ndirimbo yawe nshasha ugomba gusohora mon dieu wahinduye ibihe wahinduye amateka data ndakubaha ako karakwiye ko indirimbo izo birenze sana ndaryoshe cyane pe reka nanjye ndabyiteze kubera ko
ngerageje kumva n'amajambo ndumva ko umenga ni indirimbo imeze neza cyane. Ego. Okay, Noella rero tuzi akubaze ku buzima bwawe busanzwe. harahiye I'm ready. Yeah. Noella uramusi umuhungu mukundana aramutse ahembwa 100 ku kwezi we musaba ko aguha amahera angahe nawe agasigarana ngahe? Nibaze ko ari example ushatse kumbwira pana kuvuga ngo umuhungu dukundana nabikubwiye ko ndamufise. Iki se ko mvuze biramutse. Okay. Ni example. Ahembwa 100 ku kwezi. Mm. Amangahe nawe none ivyo Ari wowe umuha itegeko. Uwo musaba ko aguha wotegeka ko aguha angahe nawe agasigarana ngahe? Ivyo nivyo mbako. Why? None iyo bari contract badusinyanye mpaka mwajya Samire aca afata nanje agira yampa nawe Ariko yasigara. wowe mvuze ibyifuzo byovuga ati je no hava ndabwira mpaya nawe agasigarana. Oya ntiryo bari tegeko. Ivyo bo kubwa rero tikivyo nje ntakunda kubishigikira gose. Oya vraiment. Niyo bari tegeko. Niyo mpamvu ntavuga ngo no suppose l'exposition toujours force. Kubera je iwanje ntibikunda. Bibaye ngombwa ari nk'ikintu kirija ashaka kumubwira ati niya Samire yawe urashobora apana ngo mpa. Urashobora kunizamwo aya mafaranga. Hama nkakora ikintu kiniki akabanza akamva ko kimeze neza. Ni nkuko naje muri Samire nimba mfisi noshobora kumubwira ati okay here's aya 50,000 cyangwa aya 200,000 nayaronse nawe ukora ikintu kiniki kubera mumaze kuba mukundana ntimuhishana. Mubamuzi imigambi mufise mubamuzi iyo mutera muja. Okay of course si bya bindi by'amakopinage yetabifise iyo bija niyo biva ari kugira uronku umuntu witashe aguhamagara mu gitondo akubaza baraye waryamye wari atana kugaburi oya bari ibintu nyene biri serieux bifise iyo byerekeza rero kwa mama mfise icerekezo muramuraba ati none izi Samire nimba tuzishise bivaye na projet dufise ziko zirinje ziki biriko biragenda nocu umubwira ngo teri amafaranga y'amavuta amafaranga ya Kwambape Cotex iki iyo bahetse none mwoca mutera mujahe mukava ariko ari muraba ukuntu mwoyagwitse. Uhora wibaza ko abakobwa bose batekereza nkawe? Sinzi ariko nibaza ko puro mu makubera ndiko ndabona ibintu biriko birahinduka n'amastati ngoma mbona bariko bariruka cyane bose ariko benshi ubu Imana ishimwe iyo tabibonye ndaryohe kuko mba numva iyo bari ibintu bishoboka nozana inshinge bakabagira amavaccine umukobwa wese bakamuteramo ivyo bintu byo gukora rero mbonye umukobwa ari karakora biraryohera cyane gose kandi biba binaryoshye. Okay, Noella ushobora kuba ufise umutipe yakubabaje mu rukundo byagenze gute? Imana ishimwe nta mutipe n'umwe arambabaza mu rukundo. Nta mutipe n'umwe arambabaza mu rukundo. Bya vrai bivuze ngo ni wowe bababaza? Oya na just ababaza ahubwo turumvikana tukemeranya hama ibintu bigahera canke bigatangura. Uno munsi ku bantu babona Noella bamenye ko afise abaex bangahe? Ndabikubwira inyuma ya kamera. Oya bashaka kubyumva ariko. Abo abakozi banje kubabwira aba ex mfise menga nta kintu kinini byo bamarira ahubwo no babwira yuko wahinduye ibihe iraje vuba kandi muzoheza giko. Kubabwira ko wahinduye n'abahungu. Sinoba ndabubatse kubera abana b'Imana ntibahebana ahubwo barakunda. Okay, Noella iyo uza kuba umuhungu wari kwifuza kuba umuhungu ameze gute canke wari kuvyakira gute? Tuyo nkiza kuba umuhungu icambe nawe kwanda umuhungu ari serieux ari serieux hama ariko aganira agira abagenzi bake b'umumaro kubera kugira abagenzi benshi bo mwirigara usanga hariho igihe usanga bikwiciye carrière ariko kugira abagenzi bake b'umumaro okay bakunda gukora kandi bafise ibintu bafise mu mutwe donc mindset zabo zirabakure zifise vision apana wa muhungu usanga vision yiwe ari kuberwa gusa umuhungu uzosanga afise vision yo kuberwa gusa uwo kazoza kaba karimwo fru ariko bafise kazoza kavuga ati uranze umuhungu akavuga ati je iyo rijo riva shaka kumera nka naka kandi si bibi iyo umuhungu avuga ati shaka kumera nka naka akarabira kuri naka yateye imbere biraryoshe ko bituma akora gose rero abandi umuhungu yo nkiza ku umuhungu sinari kugenda no mu bakobwa cyane ugasanga
ufite ubukobwa bune butanu mugendana bose ngo urabakunda oya Mm. ico nayo kubera nimba hari ikintu ca mbere kizimiza abahungu no kuja mu bakobwa benshi ivyo donc usanga nta mwanya aronka wo kwiyumvira umwanya wose nimba afise batanu aba atanguye kuyaga yandika message imwe akagira partage Bose muri kuri batanu. bose rero urumva acaza kuzarishura umwe nta mwanya aronka ariko ufise umukobwa umwe canke witurije ukabijamwo mu gihe nyacu ubona ko wabaye angaje tugomba kubaka biragufasha rero nabandi umuhungu akunda business ndakunda ishure ndakunda ishure akabanza akiga d'abord agaheza hama nkiruka n'ubuzima hama nkabasenya nkakunda imana hama nkakora cane hama nkazora umukobwa dukwira okay bivuze ngo Noella uno munsi umutipe atize ntiwomwemera ko kubera umugabo nomwemera nahatoba yarize na maternelle ijya gardienne ya kera byose n'urukundo kubera urukundo n'amashuri ntaho bihoreye arashobora kuba atarize ariko ugasanga niwe agukwiriye Noella ninde muntu no munsi uraba ukavuga ati je umutipe ameze uku nuko je ntitwokundana uwere kuri physically byose oya physically ntacyo ndabivuga ko ariko nabivuga muri maybe mentally umutipe usanga bimwe nariko ndavuga nanomeje kubivuga umutipe nukuvuga ye mbumuhungu nariko ameze kwakunda bisubira ko nkunda umuntu ameze kujyana utameze kujya ntimukundana utameze kujya ugasanga n'umuhungu araho hari umuhungu ndaba nkavuga ati uyu ariyumvira ko umunsi umwe azokubaka ugasanga asumbye umukobwa ubutesi guteta uravyo unetesha nk'ikinege ugasanga arateta cyane gusumba abakobwa vraiment ugasanga umuhungu ntacahereza amaboko kandi arakomeye ni wa wundi aguma abona ngo mama papa muhira ni fresh urya rero urya uzomutinyera aba wewe nk'ubu waje kuri uruzuba tukora ikiganiro nk'aba ni bien uriko urakora ubuzi ibyo urimo ariko urya wundi nk'ubu hariho abaryamye vraiment ari kuri WhatsApp niyo mpamvu je nanje ndakunda kubwira cyane abatipe bakore cyane kubera ko iyo ukora ntivyigira byanka iyo ukora ukagumiza ko ntivyigira byanka mugi iyo udakora uba ufise amahirwe abiri kwijana yuko ibintu bigenda neza hari akantu nigeze gusoma kuri stati ngo umuhungu bamuhevye ko adafise amafaranga aho kuyarondera acaja kurondera undi umukobwa ca wibaza rero ico kintu okay urabona nta muhungu aba mubi uko wowe usakosa nawe ufise isura ihengamye kiragukora hari akandi kantu nabonye ko umutipe ari aho yita umuswaronda ari muri Amerika ngo nta muhungu aba mubi ngo we gusa ngo rondera amafaranga ngo isura izobadirika ngo ibishatsi izokwitinda urumva nyene uramushigikira bavuga ko nta muhungu aba mubi nukuri nta muhungu aba mubi kandi uretse ko hariho umuhungu aba afise erega kugira amafaranga no kuba ufise umwete wo kurondera amafaranga ivyo ni bibiri bitandukanye urashaka kuba ufise amafaranga ari bisiga ibya papa wawe urashaka kuba ufise amafaranga ari amahirwe wagize onkle wawe akagucorera ari hariya ugasanga yagutayemwo ugacironka amafaranga ayo rero murashobora kuyarya agahera ariko iyo ufise umwete wo kurondera amafaranga uyu munsi birankeje bigakura muri ivyo navuze ngo when I love have today I may get her tomorrow nimba uyu munsi ntafise ndashobora kuronka rero niyo mpamvu iyo uriko urakora ufise umwete wo gukora usumba wa wundi afise amafaranga baguma bamucorera okay Noella uno munsi hariho abakobwa ngaha aye mu kisagara cyane cyane kino gisagara cya Bujumbura abavuga ati je umutipe adafise amafaranga umutipe atabegwa aci umutipe nitwokundana ukaca usanga kandi abatipe bakora cyane birirwa bakora bigura bapambana ibintu byo kwambara neza sivyo bitayeho ugasanga n'amafaranga wanashima ntaraba menshi kirenga abo bakobwa cubabwira iki wewe abo bakobwa rero ugiye kubiraba neza uzagusanga badakunda nta rukundo bafise ahubwo bafise baprofita bijya bintu canke kujya kundya mutipe ameze kubera umuhungu mukunda neza atambara neza mwigishe kwambara niyo mpamvu hari urubavu twege turi imbavu zavuye mu mbavu z'abahungu rero umutipe umukunda ukana ntasirimutse musirimura urazi ko urukundo rushobora guhindura faible waho ruri fort cyane forte rero mu gihe umukunda ukabona yambaye ishati udakunda we my dear sister genda mu isoko ugura ishati ukunda umuzanira ugetse ambara aka gashati genda umugura ipantaro ukunda
kuko ntazokwanka kuyambara hamuca umubwira ati wambaye style ni fresh kandi ntuzobimwereka umugaye ngo wambara nabi ngo ibintu ngo wambara ngo birashisha my dear uzobura umugabo muhekeye amubwira ati bon chere uraberewe ariko hari n'akandi gastyle nabonye vraiment keza ati ngomba ngende mu isoko napara ngomba ugenda mu isoko ukagure kajya gastyle wabonye keza ukaca kamuzanira uca ukagura nimba ari kotsi nimba ari igitambara abonye bashonesha ishati nziza wayishimye genda ugure igitambara umutipe ni metero 3 zizomukwira ugenda ushoneshe wereke tayereti anganuko ugenda umuzanira Okay. Nshaka kumenya Noella uri umuntu usa n'umuhanuzi cyane. Ndashaka kumenya umuntu mumaze gushwana mugakozanyako. Mukagwana no kugwana. Byari byagenze gute? Jewe mu buzima bwanje sindigera ngwana ndatinya kugwana. No muri primaire nta n'umunsi ushavuje nkabona ugomba nkarire. Wajya wiruka kwa ndabizi yuko tugwanye sino gutsinda rero nca niyirukira ariko iyo nshwaniye naho sinzi no gutukana bijye usanga abantu bagiye abagore cyane cyane bagiye gasozi ngo wakiwe ngo waragize iki ngo nagufashije ibi ngo ibintu ntabwo byita jewe ndahora sinzi gushwana kujya ntazi kugira pe no kugwana no gushwana sindabizi apare kuba ari icaha sindabizi iyo ushitse hano naho bariko baragwana ukora iki Jana gashaho n'ibiro byanje 12 noja kubanguranya ababishoboye barabanguranya je nk'igi par contre kera je narakunda abantu bagwana nabona ari show n'ufite abantu bagwana naho habari 5 y'ijoro nabwa mama sorry ndirutse nkage agasanga ngo nkubo batera amabuye ngo mukaza ngisura yahindutse niho mwobye aca negira narakunda abantu bagwana umugore n'umugabo rero nkama ari umugore anesha umugabo cyarangiye donc mugaci wacu hari umupapa yakunda kuboregwa cyane kandi aborewe yaragorana yashikagwana misi yose agaca umugore we rero akamwifasha akamutikura nanjye nararyoherwa natengenda ati aprotise nkaryohe ariko munyuma amaze gutera kinge none nasanze si byiza kandi umugore n'umugabo ariko bagwana birambabaza nca numva ntinye ibintu byo kuba utinya ibintu byo kubaka kubera ko bagwanye canke bashwanye canke numvise abavanye numvise abagize donc ibintu byose biri negative bigutera gutinya kugenda kubaka bintera gutinya ariko kandi ncandeka gutinya nkaca nsenga nkavuga ati mana je ntibizomere nkuko bazirya jambo ngo ntazibana zitakomanya amahembe ndajya ndavuga ati birakunda mu izina rya Yesu kandi birakunda gusa nta bantu babana imyaka 10 batarashavuzanya iyo bashavuzanye niyo mpamvu yafoti haba umwe akicara undi agahagarara umwe acaca bugufa akavuga urazi ko bishika ukikorera amakosa y'uwundi muntu atarayi wawe kugira ibintu byoroha yego ariko bishobora bake ariko je nama ndabikora je mbona nagushavuje canke twashavura naho bawe wanshavuje nkabona ko agomba haze beef kandi akunda beef ndaca bugufi nkavuga ati amakosa yose nayanje mbabarira wow uri umuntu mwiza cyane Noella ino munsi utaza kuririmba iyo utaza kumuririmbyi wibaza yuko ari kubukora iki nibyo buririmbye sinabiplanifiye kanini buke niyo mpamvu ntazi sinzi icyo mba nkora kubera icyo nzi gusa mba mvugira Yesu sinzi uko ndabona hamwe utaza kuba kijiji naho no munsi umeze gute oya ntibyari gukunda byari gukunda kubera je nakuriye mu muryango kijijwe mbona tuja gusenga ndi mu ndabanjana gusenga maze gukura nca ndabikunda kwa nacengurira muri Sunday school canda nabatizwa canda muri chorale zica ziramfata cyangwa miyo okay nukuvuga nta nari mu bigeze uhura n'abantu b'abagenzi b'abahungu mugakundana ugasanga ibintu byo gusenga bashaka kubigukuramo oya ibyo ntibyigeze bibaho kuko sinigeze ndanabiteka urazi yuko niyo maze nk'iminsi hari igihe bera bishika nkamara iminsi nariko ndaja gusenga bitewe navyo naduze ruguru bimeze gute ntawe siho ndi nafatiwe nabindi mba numva umenga muri jewe hari ikintu mbura niyo mpamvu ibintu namavuga ati umuntu adasenga wese yamana ibyaha vyiwe abantu badasenga se babayeho gute kubera nzi ukuntu tubanye n'Imana yanje yamintetesha kandi biciye mu gusenga mba numva ntoyitera akagere kuko nayo ntigeze intererana wow okay Noella
uno munsi abantu benshi iyo bakubona baba bashaka kwibaza nowera nirihe kosa yo barakoze mu buzima bwiwiwe yego none uno munsi agicuza uvuga ati rino kosa sinakabe nararikoze pe ikosa nakoze mu buzima nkaba ndagicuza yego reka ndijyahe kamana yanjye fatiye mu byo gusenga ntacyo fatiye mu byo ku ishure nkabyicuza ukavuga ati shaje rino kosa nakoze wapi kabisa sinakakwiye kuba nararikoze sindaritoye bivuze ngo wowe nta kintu na kimwe wishinja imyaka yawe yose ubayeho ngo ndisinze ngo kuba ngo narakoze ibi ngo narageze oya sindagitoye pe ibintu byose wakoze uri proud nabyo ngira ni hari ibyo ukora ugasanga ntibyari bikwiye ko bigenda uko ariko kandi ugasanga si n'ikosa ryawe ugasanga ntaco kwiyagiriza muri ivyo ugasanga nyine byashitse kubera uri umuntu maybe wababaje umuntu ntibyari si byiza yidoze ariko kandi ntibyakuvuye ko ugasha usanga byaheze mwabihejeje rero mfite ngo ikosa vraiment ngo ndagize okay umunsi abavyeyi baba bagukubise inkoni wari wakoze irihe kosa yo de kuva mvuka muhira bankubise defu umunsi wa mbere bankubise hari ku ishuri hari umutipe yazana telefone ku ishuri bitemewe twiga 7e Edari ni gatatu ndavyibutse kandi papa yamambwiye ati nukuri mu bana batangoye urimwe tibaze kubuvuka gushika umaze gukubita kabiri na mama rimwe kandi je sinatinye inkoni niyo mpamvu batatinye batakunda kunkubita uraje umwana ukubita akaguma hagaza kwihweza mpakwejeje arashisha cyumva bihaze kuko papa we unazanye n'inkono kanje ati papa mbabarira waba wihereje aca kureka rero kwishura yarezanye telefone ubuhungu yarakunda kuzana telefone tukajya amaselfie muri pause rero baca barayifata bayifashe baja mu mafoto ati mwarasatse muraza telefone mukajya n'amafoto aha rero umuntu wese tuza gusanga mu isura yiwe atuzana umuvyeyi nanje rero kuzana umuvyeyi ngorane narabura ico mvuga muhira kubera kuzana umuvyeyi narabitinya gose narabitinya gose kuko igihe bigeze ku muntu muri primaire mama ntiyankubise naramuzanye ntiyankubise ndaryoherwa ndavuga ati Imana ishimwe kana arababeshe kwabwiza ko bari kunyica rero umunsi badutumye umuvyeyi baca barasubutana nyene baravuga ati rero timwese mutegerezwa gukubitwa barankubita nyene barankubita muri salle de prof udukone nkatunga babona sindiza wiga 7e ngo basinga ibi byana ngo baca barandeka barateye kwa tukubise ngo nizikeya pe nka 5 turigira aho niho yankubise undi munsi naho twari muhira rero aho yansekuye fresh twari muhira mu mama raho arambeshera ngo yambonye hano ndi kumwe n'umuhungu ngo ashiragenda no kwa mama shawo mu kuganda mu babare vyaciye kure aragenda no kwa mama ngo waruza amakuru ngo nora wawe ngo ndamubonye kuri hangare sindi ko bayizi twego bacu barabayicaye ruguru hangare n'ahantu usanga bagurira icayi ngo namubonye ngo kuri hangare kari kumwe n'umuhungu ngo shango ubone ibintu barimwo ngo nk'umuvyeyi ngo natoye inkoni ngo ndamushishagura ngacarataha mana yo mwicu nanje ahantu rero yaramvuze harahaze nk'imyaka 6 ntahonyora kwa twahaje tuciga muri primaire tugiye gushora icayi mama araza arambwira ngo niwe yabimbwiye kandi niyo kubeshera ngo fukama ngaho ayo aransekura fresh ndababara muyo ndangatuma murankubise ariko nankubise urambeshe tya mama yarambeshe vrema bonye mu bya mama yagiye kumubwira ngo yo ngo mbabare ngo narihenze ngo ntiyari nobora ngo nuwo basa naramuraba nkabona umenga mbeshe tande nkababa nico gihe yongeye kubusekura n'ikindi gihe rero ca gatatu papa yankubise fresh umuhungu yaje kundaba muhira ko niyashaka nara yaraje kundaba ikosa ryagiye kuhaba ndamwitaba kwirembo abandi bari mu gipangu duca turugura umuryango wo muri saro uwamuherekeje babarara televiziyo acagara mu muryango neza ariko araba televiziyo muri saro mama nabashitse wewe kuri ngaha nibi uri kumwe nawe norari gahagaze ngaho ngo nguze hari uwo musi narakubise n'ujya mpunga arakubitwa nguza kumuraba nkande twakubise twese
nizo nkoni cha je sinakubiswe kenshi kandi Imana yarakoze kuko gusa nanatinye inkoni yo kwishuri je inkoni yo kwishuri imwe yonyene nararira ariko muhira shaka nkubite 20 nera je cyeshaka kumenya kubera je ndi mu bantu batakunda gukora amakosa nkiri muto je bankubita ibintu byo kuragira urabona nyine abana baragiye baronesha bari ibi bintu hariya by'abandi baragiye niyo makosa je nakora ndashaka kumenya rero nera iyo umuhungu yaje gukuraba mukaca mukubitwa mwese biba bimeze gute jewe ibyo bintu rero byaratrendinze ndabigutuye yari umustar emwe nari ku umustar byaratrendinze muri quartier hose ngo ngo umuhungu yakubitiwe ngo kubana we ngo byageze ngo yagiye kumuraba umva mama yarambwiye ngo nowera ngo ubunyene ngaha abatipe baca bariruka abantu nabo bumvise abantu birutse bibaza ko ari bisuma baca barafata burya muri babakubita bazi ko bibye bakubise bazana basuma umutipe sinzi niyo yagiye nanje baranceka igiti ndavuga mama nukuri jewe vraiment wabonye ko twari duhagaze hariya tije yariko arambwira yuko ankunda rero nukuri sinanamwemereye muramde ndenganije toya iyo ngeso wocu bibandanya igiti baransekura ariko sinanarira rero inyuma yo gukubitwa uwo mutipe mwongeye guhura umva ari gusubira kunyega asubira kubitwe yacavuga ati nzoja mugasha duhuye kwepera nka hariya nanje nkakwepera hariya uko navuga ati dusubiye guhura bakanatubona uboho sinkoni gusangira ngo nagashowewe kazojamwo gusa rero je cyashaka kumenya mwari busanzwe mukundana cyane uye yaraje kundesha nanje nigira muce nimba atari mu munani gusa warokutse rero asiti bashaka ntibashaka na gato muhira kandi birumvikana umuvyeyi wese niko abashaka oya umwana ntibamureresha inkoni nawe umwana bamureresha inkoni yego ntibamureresha inkoni ariko n'inkoni hari igihe bikene je narize psychology batwigije neza ikintu kijanye na education y'umwana no kuvuga umuntu umureresha inkoni ariko hari igihe iba ngombwa ko umwana wamukubise umwana batinya inkoni cyane gusumba umuntu akuze aravuga ati iyo mama aragukubita nzumva akantu kose ngo mama aragukubita ngo papa aragukubita donc aratinya inkoni rero bagukubise none uva mutipe ndamurabira nkaharya nawe akandabira nkariya nkavuga ati rero mba ko babagiriye nabi oya ahubwo batugiriye neza aho usanga byari byo gutumwa none twari guca dukunda sinayise na projet yo kumwemera gusa usanga byari gucika nkamwemereye baratugiriye neza ahubwo hagiye kuza kubimenya na longe ko umuvyeyi yakugiriye neza umenga arakwanka ntashaka kuryoherwa ariko mu nyuma uraza gusanga wakugiriye neza kuko ari gihe mwari gukundana ugasanga mu gihe mu bidakorwa hataragera ugasanga uriyandaritse bwe rero atangiye hakiri kare ni vyiza okay Noella ninde muntu wishimira cyangwa ninde muntu uvuga ati Imana kuba narahuye n'uno muntu ntibyari bikenewe ntibyari bikenewe basi wifuza ko utarigeze umenyana nawe ko byari wifuza ko basi bitari gushika ngo mumenyane nawe uvuga ati jino umuntu kuba twaramenyanye narabababariye n'abari bahari ariko ndashaka kumenya bari bakoze iki ni babiri narabababariye vraiment ibintu bari bakoze byari seriye barambabaje pe gusa sinavyiza kubisangiza abantu nta kibazo Noella urabona abantu bagukunda bashaka kumenya ikintu cakubabaje urabona Noella sinzi namba we nta muntu ugeze ukunda kubera intaye yiwe yego niyo mpamvu rero kenshi ndakunda kubaza tuno tuntu oya ibintu byambabaje yari my own private yari mystery yanje ni ibintu prive biri ku buzima bwanje bwite bagufashe ku ngufu oya oya sinibyo wanashima sino muri izo way zibyo dukundana zibiki no ni mu buzima busanzwe ariko barambabaje pe ku buryo wumva utonabibwira abantu oya si byiza ariko kandi naranababariye ubupuro mama rero byahina muri byari ngo ivyaro umuvumo wabigise umugisha no kuvuga ariko Imana ifata bya bindi byaro umubabare kabihinyanyura akabihendamo umunezero urebye abambabaje mu nyuma nagiye kubibona nk'ishure puro mama naho ubundi babinkora ntivyo mbabaza
Okay. Ni ikihe kintu nowera uno munsi uvuga ati jewe cyane nuhe muntu uvuga ati jewe umuntu uko bwitagenda kose ntago yombabaza? niyo mbabaza Ivyo ukora byose bitokubabaza. abambere n'abavyeyi banje Mm. kuko abavyeyi banje ibyo bakora byose naho hari abavyeyi bababaza abana Ego. ariko jewe ibyo bakora byose ububi bwose bwaba bifise nivyo mbabaza kuko no kwibuka ico bamaze kuri jewe ibi abandi nabo hari inshuti twagiye duhura mu buzima tugenda duhura uko bukeye ko bwije usanga vraiment ugenda n'abandika wanashima rero inshuti umuntu afise ikintu cyose amariye mu buzima kugira sinzomwibagire kugira ngo igihe kizogera niyo ndiko ndasenga baza imbere mu isengesho ndabandika ahantu kugira sindabibagire rero abo bantu vraiment hariho abantu ivyo bankora byose ndavuga ati byashitse ntango ariko hari n'uwundi akora ikintu kavuga ati my god uyu vraiment nawe Nora je cyane mvume ngo utandukanye na jewe. Ubundi jewe umuntu nzi ko atakintu amariye. Wasi umuntu mbona mvuga ati no muntu ntabirenze. Cyo umuntu niyo mbabaza pe. Ivyo yokora byose nivyo mbabaza. umuntu ntabirenze ahubwo nagira ujya muntu Ariko umuntu w'umucuti wanje umuntu tuganira byinshi azi byinshi byanje canke tumaze gukorana ibindi bintu byinshi uwo muntu niwe numva ko yombabaza. Nayo umuntu atakintu kimwe duhuriye ko nta byinshi tuzinanye ko. Iyo gukoreye ikintu kibi ujya muntu w'inshuti yawe mumaze muziranye wa hafi of course okay iyo gukoreye ikintu kibi ujya muntu wa hafi urabashoke cyane gusumba ujya muntu mutari muri hafi na ni nkuko n'abakobwa usanga par exemple nk'akarero hari umukobwa ashobora gutwara inda muhira bakavuga ati yari yaratevye hari n'undi ayitwara bakavuga ati bakumirwa abantu bagatangara rero nuko hari umuntu agukorera ikintu kavuga ati sinari ndabizi ko nawe nkora ikintu nk'iki hari n'undi akigukorera ukavuga ati it's okay okay Noella uno munsi mu mafamiye agiye atandukanye hariho nk'abavyeyi usanga barigishije abana babo amashuri barigishije abana babo amashuri bagaheza ama université ariko ujya mukobwa akaca akundana n'umutipe yaza kumushikana muhira akavuga ati mukobwa twe twarakwigishije amashuri uku nuku umutipe siwe dushaka muri make ugakunda umutipe muhira bakamwanga ino ico gihe ibyo bintu bikubaye ko wocu bigenza gute ukora iki uwo mutipe nkaba ndamukunda yego naje namwishimiye n'umutima wanje n'amarangamutima n'ibitekerezo byanje yego bagashambwa ati oya ntora bibiliya yera nkabicarika nkabo nkabasomera itanguriro rimwe 18 ni 23 meng nico gituma umuhungu azosiga se na nyina akaja kubana no yakunze akaramata no kuvuga n'umukobwa arasiga se na nyina bashatse kuvuga umuhungu kubera hari iyindi siguro yabyo impamvu bavuze umuhungu kuvuga umuhungu hari responsabilité ziba zihindutse kuri we ntabaceka kwa bavyeyi bafise rero n'umukobwa arasiga ntabwo yatire bavyeyi mwebwe wewe warasize so na nyoko waraje mwarabaye nawe warasize so na nyoko waraje mwarabaye sawa rero Imana ibahezagire mwarakoze nanje ndicamwa c'urukundo rwanyu nibyo ashika mugasenga muransabira umugisha ndagiye sinatandukana n'umuhungu ngo muhira bamwasa ndamukunda if I really love him I can't stop I love because of my family I can't. Why not I can't kuko ni jewe mba nkeneye umunezero mu rugo rwanje n'urukundo rw'umukunzi wanje abavyeyi none bamukunda je nta mukunze nibo bazonyubakira no kubera kigira akantu bwira bajya abakobwa canke bajya abahungu baheba abakunzi babo kubera amafamiye yabo niba babakunda trust me nukuvuga umuntu umukunda nta kintu na kimwe cyo kwisi no mu ijuru usibye urupfu batandukana burya abantu ntibarakunda bashira urukundo ruraryoshe kandi rurababaza kandi urukundo boje ibyo byose ndamaze kubimenya kubera iyo nshaka baratwigije muri psychology iyo ushaka kumenya uburemere bw'ikintu shishiremo wewe nyene kare ugishika bambwiye ngo hari umumanga nkunda navuze ngo wow nanje nce ndamukunda ndakunda umuntu ambwira ka nkunda ca ndaba rero hari abantu benshi yari gukunda ico cizere yakugiriye ko reko utobanza kugira agaciro rero naho abaje kugukunda mwibi agusaba mukundane parce que muzobana ugasangwa uri okipe reka gutesha agaciro ryo rukundo yagukunze tuma atababazwa no kuba yaragukunze tuma basi anezerwa no kuba yaragukunze ukamubera umwizigirwa ariko naho yasanze baramutanze rero niyo mpamvu uburyo mukobwa heba umuhungu kubera iwabo bamwase ngo muhira vraiment ngo bamwase ngo ntabamukunda my sister
urya Yeah. muhungu ntubumukunda niwaba umukunda Yego. nukuri trust me nuzomuheba kubera muhira bamwana kuko muhira ntibamukunda wowe utamukunda atiko n'amafamiye avuga ngo dushaka ubane na nakavyanka bikunda ego bibaho. wowe utamukunda paske ngo urumva ngo iyo famiye zabo ngo hari ukuntu ngo vyagenze uku ngo batubwiye neza ngo rero ngo tubahe umugeni nobabwira ati mumuvyarire uwundi jewe jamais ntamukunda sindamukunda ndamukunda bivuze ngo wokwemera kuba umugararizi kubera urukundo. nokwemera no kwitwa impumyi nokwemera no kwitwa ikigugu nokwemera no kwitwa mvuge gute umwana adashobotse wokwemera ko baguca mu muryango. novyemera nkanaduza ukuboko nkavuga ati mana yo mwijuru mugihe mbona nta kintu mfa n'Imana nkavuga mana wewe niwe waremye abantu ukavuga ati mwese nzomuha umufasha bikwiranye rero ndamukunda nabonye ariwe dukwiranye kandi n'umutima wanje urabinyemeza nawe arankunda kandi birakwiranye bimeze neza n'abagenzi badushigikiye abagenzi n'Imana iradushigikiye hama abavyeyi batwankeye mana twebwe turaje tubana tugiye kubana wowe uzodushigikiye ubane natwe komeze kubana natwe hama umuryango nawe nta kundi reka je n'umugabo wanje dutangure twubaka umuryango mushasha nokwemera ko bamwe no mu rugo rwabo sindahatumbeye ariko mparanira umunezero wanje Noera nshaka kumenya urukundo uri mu munsi rumeze gute. urukundo ndimwo nande we nawe kutangura urusaku ndashaka namuvuge muvuge oya bon wowe ni uzomwivugira je sinamuvuga urukundo nimba ndarurimwo nimba ntarurimwo nje ngiye kumenya kubera Noera urumwe mu bantu ngirageje kukumva umutipe ukunda reka mvuge ko ahiriwe kubera umukobwa ukunda cyane arahiriwe canke azoba ahiriwe igihe azoza sinzi kari preza canke kari fitire ariko nsisure ntari fiere nawe kandi nze ntaba fiere yawe sinoruhanda nagukunda nakubera n'abahungu mwasabye urukundo ntimubizi jewe ntari ready ndakubwiza ukuri sinzi kubesha urukundo namakosa kubesha umuntu urukundo please umuntu wamukubita ikofe canke wamutema kuguru akagenda akivuza bakamutreta agakira ariko umukomerekeje ku mutima kijye gikomere kiragoye gukira ndabazwa n'umuntu akomeretse undi ku mutima niyo mpamvu ntashobora kubesha umuhungu urukundo rutarimwo ndamubesha urukundo ngo ndamuprofite ngo canke ngo ngaryoherwe basi ngo kwanga nkunda ngo kugira ngo areke kubabara ngaryoherwe emera ubabare kwana kwanse nabwiye ko bidakunda hakubabazwa no kuba ndagukunda ndakubesha yego rero urukundo nzobamwo canke ndimo alono tegeza kuba ari VIP ari urusirimu ubwo urimo bivuze ngo nurusirimu nimba ndarurimwo nimba nzorubamwo azoba ari urusirimu n'urusirimu canke azoba ari urusirimu nizihe condition ushira ku muhungu mukundanye tujya by'amakondisiyo ko utabara urakura neza rero umaze gukura za defo ziba karite za karite ziba defo mwisanga nyene muri ko murahuza ku bintu byinshi urazo umuntu wawe iyo muhuye muramenyana usanga muri ko muhuza ku bintu byinshi gose hari ico wahora wibaza ko ari defo usanga iwiwe ari karite ico nawe yahora yibaza ko ari karite canke defo usanga iwiwe ari mahwi amahirwe nagize kuba warankozega mahwi ishaba mahwi wow Noera nova nkubaza twaba turaranga kubera ko kazi yako tubandanye I'm ready and I'm here for you bwo sinabwiye ati ndahari gusa nturambira abantu niyo mpamvu niturambira abantu Noera dutera gakuru kagutwingije mu buzima bwawe uvuga ati aragakuru we nshenda kibuka direct nk'igiruku twari mu ishure mana yanje we nshenda kibuka basha nukuri nevyeme 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 vraiment n'ishure nakunze kwigiramo nayi vice derege vraiment aho nanje batangaye kunyizera kare kandi no mundi narabaye vice derege yego nanje mundi nabaye derege kandi je nije naye mwana mutoyi muri bose mu ishuri Nje umwana muto wacanga kubera iki naritonda kandi nkaba nkerebutse je nanje impamvu bangize derege mu wa gatandatu
no mu windwi mu gice cya mbere je narimo natekereje derege na so derege barashobora kuba bari mu by'abandi bana bakavurugana je nashobora kubwira umwana ati sohoka je ntari derege atanakimwe njeje umushuri abanyeshuri twigana ntibari kukwemerera utari derege ngo sohoka je adasohotse naca nsohoka gashigana kumureka nkaca amagarura hanze wari seriye gose mwari maje akacambaza kweri kuri hanze avuga ati nakaye karamvuruga ndamubwira ze hanze aranka cyo bitamo je kuza hanze mace bavuga ati we genda ube derege mu ishuri wari serious ya nayi seriye cyane niyo mpamvu rero nari ni mutwe muri bo kandi maze kuba derege baciye batangura kunyuba congratulations nakwemeye pe twebwe rero kuntu bari bameze umudege twari dufise yaragorana gose kandi bamukundira ico nyene ni ukuvuga vendredi hariho umunsi tuvuye muri pause kubera amasaha abiri ya prepose abigisha umwigisha yabafatiwe yaba ari umwanya w'ikirori muziki baca baje imbere gutamba baramukunda kubi ariko abigisha nabo baramutura kubera yaragorana niwe yasomye abanyeshuri kugorana gusanga ikirori cyashushe mu ishuri babiri bariko baratamba umuziki nanje nka Vesterege niyicari mama yankaca nabwo ati okay it's enough byo birakwiye geza ngaho guseke twitambire ngo kandi wengo nturi nka derege ngo wengo uratubanira go toya ndabasora cyenda bandike ndako bashora rero nevyebere ko ndatera agakuru kagutwengeje nevyemere natwengejwe n'ibintu byinshi gose nevyemere twe dusumwe abigisha badutwenza byari byose rero un jour twari twigana n'umunyeshuri yari afite ingorane ubugwayi igicuri cyari igicuri ingorane yitwa igicuri ayite uramaze kuyumvaho bya bindi umuntu bimufata umuntu akagwa akamera ukuntu nyene bijya nyene umenga babyitwa nimba ari intandara nimba ahubwo ngana intandara ugasanga nyene iyo mitwu hamakarangira guye ariko turiga umwigisha ari imbere umunyeshuri yayicaye ku ntebe y'imbere ibintu byiwe byaramufasha mu kumufata yagize ukaraduka nyene arakomeza arakanura amaso umwigisha ariruka ageze ku muryango agira ngo kumiyo ngo mumufate ngo nibiki bibaye mbese tugumiyo tumufate nawe wirutse nawe wirutse twege duce tugumino sohotse akacarabira mu muryango ari nyuma y'umuryango asohora umutwe gusa ngo byagenze gute timese ngwino winjira ube responsable ubaze umunyeshe naratwenze ku buryo cyo kurumeze menga ngo amnesie retrograde abantu basigije ngo amnesie anterograde na retrograde ugatwenzwa n'ibintu byarenganye gusa nyene umva ko byaye bitwenge naravyiyumvira nubwo nabanishe ndiko ndateka nkaduka ngatwega ngavuga ati mana yo mwijuru mbona ishusho yabikozemo ngatwenga ari n'abandi bagedura nyine bakandwenze tu kandi twege muhiriyo turi kumwe ukuntu mirari vibe nabo tuvukana ndebe barabizi ko nanje ndakunda kubatwenza gose iyo ntangoye kubatwenza ntibambona nashavuye barankumbura iyo ntangoye kubatwenza rero usanga tuko turatwenga ku buryo umushitsi aje tumucanga hari imvugo tuza turavuga ibintu nyene byacu twisangije ku buryo wocanganika ukibaza abana barakwije barasara ugasanga twatwenza n'amara yakorotse rero biraryoshe tu okay Noella gira ikintu ubwira abakonzi basenga Media TV kugira ngo ntitubarambire tudotuma dukura kandi ikindi kiganiro kurambira abantu urazi ko no mu rusengero je ngiye gusenga ukigisha byinshi ncandambirwa nkaca ntangura kumva navyo natanguye kumva vyahetse je nanje umushengero ndambiwe ca nta ushuta jere sintaha kubera mba ndindiwe na repetition zo mundi mwanya ariko rero nca ndavyibagira ibyo tubahatanguriye cyangwa cyabigira kwicarira hanze oya kwica yo n'umuntu antelefone saku telefone ari appel d'urgence ndi mu rusengero ninje ndanka gusohoka ndinze nsohoka mbabona ari appel nteye amakenga nkavuga ati uyu muntu vraiment usanga ari ikintu runaka kitameze neza canke cihuta ubundi gusohoka mu rusengero nshaka ninje nicare amadusote dusohoke okay niyo rero uvuze byinshi ukandambira ubu nsitaje kuko n'ibyambere nca ndavyibagira ca nsita cumenga nagiriye ubusa rero naba tubarambiye byo babibi nitubarambiye ndabashimiye kandi ndabakunda cyane bakunze basenga media mani bahezagere haba
muzoze munshorere Ya nico impuzu ginagira mvuge ubabwire adresse yanyu ukorera abazo gushora impuzu si impuzu ndafise nziza. impuzu nziza z'abasirimu Ubabwire na channel yawe ya YouTube. Ya, Yeah. ndafise ikanzu nziza n'amakomprejipo n'amashati z'abasirimu n'abasirimukazi muri Noweni fashion shop je nitwa Nowera Nishimwe rero Nowera Nishimwe nakuyemo Noweni Nowe nani yakuri Nishimwe Yego. ni Noweni rero Noweni fashion shop rero karibu muri Noweni fashion shop hari ibintu byiza cyane abakobwa n'abamama n'abasore bagura abashe ati ko je nkunda kuronka abakiriya benshi b'abahungu bagura abakunzi babo Yego. n'abasore murashobora kugura abakunzi banyu ni bien cyangwa abapapa mukagurira abatambukanye banyu karibu cyane adresse nkorera mu Kinama quartier Bururi 7e avenue numéro 1 cyangwa mukandondera kuri numero ya telefone nawe ivuga ndayivuga vraiment kandi ni WhatsApp ni 62 668 345 62 amajana 668 amajana 345 62 668 345 indivira kuvuga mu kirundi n'ukuri birangora uri hanze y'igihugu cy'ishaka plus 257 hamugacugurira umukunzi wawe ari mu Burundi hari aba diaspora benshi b'abasore bahora banshorera bagasha bagurira abakunzi babo kandi bihora bishimisha ariko tubibutse iyo nimero uzomanikira ukeneye kumushorera impuzu bantu b'Imana uzonyandikira ukeneye kunshorera impuzu canke ukeneye kwiga guteka Ego canke ukeneye kumikira akasho kuza guteka mu rubanza rwawe ndateka neza meni yose uba wifuza byose ndabizi canke kugukorera ibintu nk'amagato pizza dore eggs shawarma croque monsieur croque madame bijya byose zijya meni zose zigezweho ndabizi kandi turakora tafise ikibanza aho dukorera ni mu bwiza bwiza 3e avenue numero 21 aho se murashobora kuza mukatwitura tukabigisha mushaka kwiga tukabigisha turatanga n'amasertifika nyuma y'amezi 3 muri ko mwiga rero ivyo byose ubikenera urashobora kuza hama ukeneye kunkurikirana nawe ugakurikirana n'indirimbo zanje urashobora kuja kuri YouTube ni Nowera Nishimwe official ari indirimbo nziza nyinshi urashobora kuziraba ukaryoherwa ukazihezagiza n'abandi ukazisangiza n'abandi cyangwa kuri page yanje ya Facebook ni Nowera Nishimwe page ya Facebook ndacishaka ibintu byinshi gose hariho n'udu content nza ndacishaka tw'abantu bakundana n'urukundo turimo impanuro z'ivy'urukundo ndaducishako nkabwira ukuntu mu rukundo biba bimeze turagira content zitandukanye karibu cyane rero Imana bahezagiye na Instagram ni Nowera Burundi ya TikTok ni Nowera Nishimwe aho hose usangayo you are welcome I love you Nowera nyemerera akagato none gato gato pana kanini gato uzoza ku kibanza ntaco sawa ndabikwemereye ryari afise umwanya ryari je bafise umwanya keshi nk'ubu yaba ndagukeneye ubu ntubona kuri mu biganiro mpeze ikiganiro nacangeye tuza kubivugana kaje Nowera ntibihere ngaha je nzoza kuyitora sinabwiye ko je ntabesha sawa Imana guhezagire kwanza utaranayimba amen je gato nayeme vraiment bakozi basenga Media TV areka ndabashimirije ku rukundo mutwereka imisi yose mubana natwe imisi yose mufata umwanya wanyu mukarabigano byacu ahantu kuri ndabashimira cyane namana bivuze atamwebwe nta twebwe bantu b'Imana atamwebwe nta Nowera Nishimwe niyo mpamvu tubafata nk'abakiriya bacu tubafata nk'abakunzi bacu turabubaha cyane kandi turabakunda cyane mukomeze mubana natwe kandi Nowera mumushigikire cyane Nowera ndakeneye kubona yateye imbere cyane amen mumushigikire cyane rero so Imana ibarinde ibahezagire ndizira yuko tuzokomeza kubana Nowera ugire ibihe byiza n'akazi keza murakoze cyane namwe ibihe byiza n'akazi keza kandi Imana ibahezagire kuko mwitaho abahatise mukabashigikira biraturyohera azibonye umuntu nawe sabwe ngo naragomba gusaba ikiganiro même si hari abadatahura nkuko je ndabitahura biraturyohera kuko tubona ukuntu namwe muri ko muragira ubwitange muri industry Imana ibahezagire kandi namwe bazamure mu gico muronka apana uko gusa je ndumwe mu bantu ntakunda gusaba ibiganiro cyane abastari bageze kure ntakunda ngo dukorane ubundi ntibobyanga kandi turasanzwe dukorana nabo ariko ndashaka n'abastari bari hagati na hagati nabo bakore niyo mpamvu navuze ati Imana ibahezagire cyane muri ko murakora kandi nukuri
biraturyohera. amen. Okay, Noella nishimwe bayi rero. Bye, umunsi mwiza tugenda kurondera ubuzima. Abakozi basenga Media TV namwe bye bye, Imana ibarinde cyane.